Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu reno yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nkaba nkwaye kaze rero bivanye naho uherereye. Wowe uri nga mu gihugu c'u Burundi mu buseruko mu manuko mu buraruko mu burengero hanze y'embezi igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru ariko aravugwa namakuru tuzakugaruka ku vyashikirijwe n'abashinga amateka ku mushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona kandi nanone inkuru y'amakuru tuzakugaruka ko murano makuru akaba ari ivyaraye bibaye mwijoro cane aho abanyagihugu bari batondeye ibisi mu gisagara ca Bujumbura. Mumwe bati gutondera ibisi navyo nyene bisigaye ari cane mwijoro. Hari nayo y'umunyagihugu tuza kubageza ko ni nyuma y'inkuru ishizwe habona ku munsi w'ejo ivuga ingene mu Burundi hadutse icaha gishasha kijanye no gutondera igitoro. Hari umunyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura yavuze ivyamubaye ko mwijoro ubwo yaratondeye bisi. Ni mu gihe bamwe bavuga ko hariho ibintu biba mu Burundi bigatuma bamwe biyumvira ko hari abantu binyegeje mu butegetsi ariko bafise umugambi ukomeye wo kubwankisha abanyagihugu. Bati none nk'umutegetsi arungika abapolisi gukubita abanyagihugu barushe isaha 4 z'ijoro vy'ukuri abariko arakorera ubutegetsi canke abariko arabusambura. Ngo hari umunsi abatwara Burundi bazobitahura ataco bagikiza. Intahe y'uyu munyagihugu tukaza kuyigaruka ko murano makuru ku buryo burambuye. Ni mu gihe ku munsi w'ejo mu cegeranyo inama nshinga amateka yarikoranye irongowe na Daniel Geras Ndabirabe aho bariko barabira hamwe icegeranyo cyashikirijwe n'umurwi wambaho ujejwe ubutungane n'agateka kazina muntu bagize mu gihugu cose guhera igenekerezo ya 2022 gushika igenekerezo ya 2024 muri uyu mwaka mu kwezi kwa nzero kugira basuzume ingene ibisata vy'ubutungane bikora mu ntumbero kwirabira igituma bapfungwa barabaye umurengera mu mabohero bongera bagire ico baterereye kugira ngo ibitigiri vy'abapfungwa bagabanuke. Mu cegeranyo cyatanzwe n'abashinga amateka bakoze urugendo mu mabohero mu atandukanye agize igihugu c'u Burundi abapfungwa 13,928 harimo abakenyezi 1,066 hamwe n'abana babo 103 nibo ngo bari mu mabohero 11 ari mu gihugu c'u Burundi asanzwe yaragenewe kwakira abantu batarenga 4,150. Mu gihe rero umutumire mu nama nshinga amateka ari umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona abo bashinga amateka baragize ico bashikirije kuri ivyo bitigiri vy'umurengera vyibonekeza mu mabohero bamenyesheje ko ivyo bitigiri vy'umurengera biva hanini kwidindizwa ry'imanza ibiturire vyibonekeza mu bacamanza hamwe abapfungwa bacirwa imanza ariko ntibasogwe mu mabohero. Abashinga amateka bakababona ivyo biza guhomvya igihugu mu kubagaburira gusora amafaranga y'umurengera hamwe no kubaronsa ivyankenerwa. Aha rero abashinga amateka akaba ariho baciye babona ko abapfungwa bohabwa ibikorwa bizanira inyungu iterambere ry'igihugu akaba ari vyo basavye umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona mbere baranabihuriza ko nkuko amakuru dufise abivuga. Gusa bamwe bakavuga ko ivyo bitigiri vyatangajwe n'abashinga amateka hari bitigiri bike cane ugiranije n'ingene umurinde wo gupfunga ko abantu wifashe nga mu gihugu c'u Burundi. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwa na dushikiriza mbaye kaze muri ano makuru. Nkuko natanguye ano makuru mbibabwira gutondera ibisi navyo nyene ngo vyo bisigaye ari icaha cane mwijoro. Hari nayo y'umunyagihugu tugiye kubageza ko ni nyuma y'inkuru yashizwe abona ku munsi w'ejo aho mu Burundi hadutse icaha gishasha kijanye no gutondera igitoro. Hari umunyagihugu wa mu gisagara ca Bujumbura yavuze ivyamubaye ko igihe yaratondeye ibisi mwijoro. Uti nabonye hatangazwa ko hazogera naho gutonda ku mirongo muri ville biba icaha nkaho umengo ntivyatanguye. Uti jewe nari nivire ku ishuri nari nize mwijoro ndiko gutaha shitse ku gituro ca bisi nsanga ntonze n'imiburiburi noshikirwa nk'isaha 4 z'ijoro. Aho hari hakiri isaha imwe y'ijoro niko guca nibwira
ni reka nje kuba ndateramira ku nshuti yanje ikorera mu kabare kamwe kari muri ville, ntibasi ndindire imirongo igabanuke kandi duce tunatahana. Erega isaha 3:40 turatashe, nsanga imirongo ni nk'imwe ya saa moya. Mwako kanya haba haje pick-up y'igipolisi iba ishwiragiye mu bantu ibatahisha ku nguvu ngo nta bisi zihari, taha n'amaguru kandi n'itegeko nta numwe bakeneye ku murongo. Ako kanya abubwoba baciye bagenda, abandi baranka kuko babona hariko haraza bisi imwe. Twebwe mwako kanya twaciye dutera tuja kuri biro ya Lumitel kugira turindire ko basa abantu bahera muri ville ku buryo nihaza bisi imwe ica itahana abameze nk'abakwepera muri ville. Uti nagirijwe ko ndiko mpa amakuru Pacifique nini nahazwe. Uti nk'isaha 4:35 z'ijoro bisi imwe ibiraje, tuyibonye tugenda turiruka. Uti njewe nariko ndungikira audio umuhungu tubana ndamubwira ko nabuze uko ntaha. Aho nari nambaye ekuteri, mwako kanya mba ndahagaritswe nshitse kuri bisi umuntu nza numva ngo wewe uriko wa message abanyaburaya urinde. Nabibazwa n'umuntu yambaye civile, gusa mu rubavu nari namaze kubona ko yambare ku nkoho. Ca nibwira nti reka mvuge make ntibampitane, niko kumwereka ikarata y'ubunyeshure. Nawe yaciye ambwira ko mu bo bafashe bateye amagrenade ngo basanze harimwo abanyeshure. Nanje ntangura kumwishura gahoro nti burya aho ntimwihenze ko imyidondoro yabo umengo nta munyeshuri nigeze numva, usivye ko baba harimwo abize gusa. Aca tangura kunkankamira, abanyatse kaga telefone kanje, tuguma duharira. Ndabwira nti burya izo ekuteri nambaye nizo zigira zitera ikibazo, burya izo ekuteri nambaye nizo zigira zitera ikibazo canke kuba mvugiye kuri telefone nico kibazo. Niho umwe yacikwa, numva avuze ngo usanga ariko afotorera Pacifique nini nahazwe. Ku mutima nti kumbe emwe naje mwako kanya ncambaza nti ubwo ati uwo Pacifique wewe nubuhe, atwara ubushikiranganje buhe? Erega mbonye bibaye birebire kubera gutinya ko no hava nagezwa gutanga amakuru muri Fokode, naraciye bugufi ntangura kuba yagira umutegetsi akomeye mu gihugu asanzwe ari inshuti yacu, gutyo babona gutahura ko naje noba ndi umusendede FDD. Ico nico cankijije, yaciye ndekura aransubiza telefone yanje, ariko ya bisi nayo yari yamaze kuzura. Wa mugenzi aransiga birangira ngiye gusaba indaro ku bagenzi hafi yo muri ville. Uti ico nshaka kuvuga rero nuko ubu no gutonda muri ville bisa n'icaha, gusa kubera ubwinshi bw'abantu atakundi bari bugire, abategetsi nabo bararaba bakumigwa, ariko ijoro ryitereye bakabirukana bakagenda n'amaguru ngo kugira ngo ntiducafuze igihugu. Uti kandi bamwe bakavuga ko hariho ibintu biba mu Burundi bigatuma rero biyumvira ko hariho abantu binyegeje mu butegetsi ariko bafise umugambi ukomeye wo kubwankisha abanyagihugu. Bati none nk'umutegetsi arungika abapolisi gukubita abanyagihugu barushe isaha 4 z'ijoro vy'ukuri abariko akorera ubutegetsi canke abariko arabusambura. Hari umunsi ngabatwara igihugu bazobitahura ataco bagikiza nk'uko bivugwa n'abantu bamwe bagiye batandukanye. Bikavuga ko kugira ngo abanyagihugu banke ubutegetsi n'ubundi biva kuri zimwe mu ndongozi ziba ziri mu butegetsi n'ubundi. Mu yandi makuru kandi reka tubabwiye yuko hariko ibindi biriko biravugwa. Ngamatora Katolika ngisabwa gukurikirana cyane ibijanye n'amatora yimirije. Mu gihe abarundi biteguriye amatora ategekanijwe mu mwaka uza w'2025, uwahoze arongoye Burundi Sylvestre Ntibantunganya ahamagarira idini rya Katolika kuja mu bazokurikirana ayo matora. Ivyo akaba yarabishikirije ku isabukuru igiri ya 52 iganagurwa rya Patiri Michel Kayoya yishwe ku igenekerezo ya 15 Rusama uyu mwaka w'1972. Ukwibuka uwo musasaridoti vyabere ku mugwa mukuru wa politike Igitega ku munsi wa gatanu. Sylvestre Ntibantunganya yasavye ko hoba amatora yigenga arimwe umuco kandi adakumira. Yasavye abari mu bikorwa vyo gutegura amatora kubikora
bitanga uti twipfuza intunganyo n'ikorwa ry'amatora hamwe n'ibizovamwo bizozana amahoro na cyane cyane azoha uburenganzira bungana abitoje mu binyamakuru vya leta niko yasavye. Uwo munsi nyene uyo yahoze arongoye Burundi yarababajwe nuko igenwa ry'abagize umurwi seni ryaranzwe n'utunenge twinshi cyane cyane ko bamwe mu banyepolitike batarigera babona ko baserukiwe. Kubwiwe ibintu ngo ntibizogenda neza mu gihe idini rya Katolika ritagiyemwo cyane cyane ko rifise abariserukira benshi biciye mu maparuwase yaryo. Wahoze ari umukuru w'igihugu agasaba ashimitse abasenyeri kuba mu matora kuko bagize indorerezi zigenga kandi zizewe. Afashijwe n'umurwi ujejwe ubutungane n'amahoro, amaparuwasi Katolika ngarashobora kuba inzego zihuriramwo indorerezi za Katolika zitandukanye ariko zisangiye icifuzo kimwe nk'abakatolika ko hoba ituze rya politike niko yashikirije. Ni mu gihe Musenyeri Bonaventure Nahimana umwungere mukuru wa diocese ya Gitega yamenyesheje ko mu gihe himirije amatora mu Burundi bibabaje kuba hibonekeza imishamirano kutiyanganana mu kwikekana mu vya politike bonyanga iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu. Musenyeri Nahimana Bonaventure yasavye ko hoba ubuntu abandi akemera ko agiye gutanguza ingendo yo gusubiza hamwe, ahamagarira abarundi kugwanya imvugo zibiba ugwanko, politike y'inda no kwikwegera ko ukunegura umurwi severi. Musenyeri mukuru wa diocese ya Gitega yaneneguye umurwi severi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abanyagihugu. Yarabajwe kandi nuko ngo umurwi uriko wihutira kuzura ibisigarira vy'abishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri mu gihe umurwi udafise aho kubika amagufa, ivyo bikongereza ihungabanywa ry'imiryango y'abishwe. Yishura ku makenga yashikirijwe na Musenyeri mukuru Bonaventure Nahimana Pierre Claver Ndayicariye, umukuru wa severi yemeje ko yafashe nk'akama ivyashikirijwe akemeza kubaka icibutso ca bose. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwe nayo dushikirize, usangiza no makuru bagenzawe aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure. No Muhuza TV Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora.